munsi mu isengero ntukimenyurize ayo munezero ntukimenyurize ayo mubabaro ibintu byose no gusuka wumva ni ngorane ariko yingo tuze zimeze neza ukabona abantu bayabuti kabisa Imana yarakoze kuko twageze icyo duterera mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'igihugu. Akabazo ka mbere rero ni akabazo k'impungenge gusa n'amakenga. Uno munsi ugiye kuraba abana batanga ikintu bita copinage ku myaka mike. Copinage y'uno munsi ntiwibaze ngo tugize udusanzwe ubusambanyi bweruye. Basanga ku myaka mike yatanguye kumenya amabanga y'abubatsi akiri umwana mutoya w'imyaka 16 myaka 17 kandi azongera kubaka ku myaka 20-30. Ugasanga uyu mwaka akundanye n'uyu nako ubukundanye n'abatazana babihaye banavyoroshe bakavuga ngo bagendana nkuko umenga bari kwidefire oya si defire ibyo bintu bita kugendana no kubirabona kuko ni ikibazo gikomeye aho umwana w'umukobwa ushobora gusanga mu myaka 3-6 cyane ya copinage yiwe aryamanye n'abagabo cyangwa asanganye inshuro zirenga izabubakanye bahuje. Paulo yavuze ngo hageze kuri Satani yavuze ngo resiste au diable mugwanyi wawe nawe azobahunga. Mugabo ageze ku busambanyi acavuga ati muhunge ubusambanyi ubone Satani hagarara mu cangi ingumi ushire ko mwizina rya Yesu. Mugabo ukabona ubusambanyi Goliath byambare mu maboko ubusambanyi burasenga. Rero usaba korwa n'abahungu mwengo kamene ngo nase mugatondo goraba navyo nkora mwizina reke gendera mu kugoro ugezeyo ukuriza ipori raba ikanzu reke bishoboka ku busambanyi burasenga. Rero inzira ya hafi yo kukwiga ubusambanyi bahunga gute? Umaze kuzivuga woca usubiruza n'abatarasoma kino gitabo ingene umuntu yohagarika ubusamba uhereye kuri abo bakiri bato. Urakoze cyane dukomera amashara ariko barambaza ibibazo. Mwubahwa Apotre Bayahaga ati nizihe ngaruka ku bantu baja mu busambanyi n'izina rya copinage. Bifise ingaruka zitatu, imwe ndayivuga mu segonda bikeya. Ingaruka ya mbere ni ku basanzwe bizera Yesu umwami n'umukiza niyo guhusha ijuru. Ngo nyinshi ziri muri reanimation Jesu ndabibona fatiye ku biharuro by'ibyo ushobora kubona ngo byinshi ntibiboneka nk'uko Pasteur Bayahaga yavuze muri ibi byo kubana byo mu rugo. Nibaza yuko igice gitoya ari byo bimenyekana bikaja habo byinshi biboneka. Rero novuga yuko igitabo nk'iki ikiza cunganira ubundi buryo abitegurira kuzokubaka ingo zabo canke n'abazirimo basanzwe baronkeramo amakuru ajanye n'ingo. Muri kino gitabo ndaza kugaruka ku byo nibampa akanya bikuru nabonyemo, mugabo hariho kimwe nabonye c'uko muri kino gihugu c'iwacu abantu baja kubaka izabo mbere n'abasanzwe bazirimo bataronka inyigisho zikwiye zijyanye n'urugo, ingene bategereza gutunganya urugo n'ingene bategerezwa kwitwara, kandi urugo bigatuma urugo barufata minenego mengana akantu gatoyi, kandi urugo arico kintu gihambaye cyane ko no gutaha mbere akenshi usanga rero tumara umwanya munini dutekanye turi mu kibanza. Rero ni
inyishu imwe mu zije zituma ababikeneye abavyifuza yene baza ko ahubwo bari bakwiye kuba bose ko bose bataha mu rugo n'abatubatse ashobora kuba tubazo n'umunsi akazokubaka ejo cyangwa ejo. Iyi rero ni inyishu imwe mu zije kugira zifashe guhugura kwigisha abantu basanzwe biteguriye bifuza kuzohava bagira ingingo zabo canke n'abasanzwe bazirimwo ko n'ivyo n'ibiraba abazirimwo tubona dushobora kwaduka mu rugo ko ntiduhara navyo nyene yarabivuze. Kino gitabo rero muri make kugira nishobora mpeze kuri ako kabazo kawe ka mbere nifuza yuko notumirira abarundi bose kukigura no kugisoma. Rero narakiguze ndagisoma arazi Apotre King Diodone yamuha ubutumire namubwiye ntibanze mu gitabo banza ndagisome ninasanga ibice 50% by'ivyo nemera atariko biri sinzoza muri sinzofata ubutumire bwawe none nasanze hafi ibice 80% by'ivyo nemera biri mu byo nemera kandi bihuye n'amategeko y'u Burundi cyane cyane yo kwitaho no ubutumire ariko yingo itameze neza ingaruka zivuye ngaho aho bibera zica mu gihugu cyose. Ibyo bijya yavuze wasurukiye leta uvuga yuko urugo ni kibanza abantu bategerezwa iyo batashe bashitseyo bagira bati ikibanza cyo kuruhukiramo novuga nti urugo rwategerezwa kuba ihema y'abahemagirika. Urugo rwategerezwa kuba ihema ry'abahemagirika ni ukuvuga iyo wiriwe ku kazi waciye mu bibazo bitandukanye amastress n'ibiki wategerezwa igutashe umugoroba kandi ugataha kare nko ku pasteur kuko Apotre Bayahaga yabivuze kubera ufise aho ushikira heza kubera ufise ryahema y'abahemagirika ushikiramo wategerezwa gushika utashe uvuga uti uti ndahazi uko hanze ntiworoshe hanze waharuriye wahaboneye ibibazo bitandukanye. Iyo rero urwo rugo rutabaye iryo hema ry'abahemagirika ku barubamwo bica bituma abo barubamwo ata kinini tubitega ko mu gihugu kubijanye n'umwimbu. Nivyo bijya uje intwaro yabivuze umuntu yaraye kujya musonga abarundi bavuga ngo zirashira ngo buce ikatuma kujya n'izibazizimi zivumbitse kandi zihinduye uburyo zibonekeramo zivumbitse canke zirohinduye uburyo zibonekeramo bukeye. Twebwe dukorera leta mbere n'abakora ahandi atari muri leta cyane cyane abakoresha abantu turabibona neza. Umuntu afite ibibazo ashitse ku kazi umuhaye icyo akora urabona neza ko umuntu atari habi, urabona neza ko umwimbu wari umwiteze ko arabikora akabiheza mu masaha utamubwiye naho yobiga ugasanga si ibyo wamutumye ugasanga arabuzemo akantu. Jewe ko nanjye ndafise abo nkoresha iyo hari ufite ikibazo muhira ya urugo rutamubereye ryahema ry'abahemagirika sindamubaza ndashobora kumubona uko ameze nk'abana umuntu ari meze neza mugabo ndabira kuco mba ndamutumye kuri rezida ayimpaye naho cyangwa umuntu afite ibibazo mbonye bikomeje ndashobora kumwegera nkamubaza ingorane yo bafise. Rero ingaruka ziba kuri urwo rugo zikaba no mu kibano zikaba mbere no ku gihugu cyose. Umwanditsi wa kino gitabo yabivuze neza ati na yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mwaka wa 2060 ntidushobora kuyishikako mu gihe mu ngo ingo zitoba ziri stable zitoba ariko ko amahema y'abahemagirika aribo Barundi. Murakoze cyane cyangwa n'igituma cinjira resista urazi ibibazo byo muri gihugu territoire yose ama province baracari
18 baragutelefona nanje ngize akabazo kagira ngo mbone yacu telefona cinjire abantu b'ikigima telefona cinjire urumva atashoboyira atashikaye muri ryaki yahema kuko dufashe neza iyo bitabajo ukuri abaraje ku basting uko barabashirero abaraje abaraje yabuze ubutumire birafata ushirizanye rero twinjira mu imari birakabiri ukomeye no guhereza akanya utama mbayahaga abazindi baza kuziriko yanditse reka tufatiza kazo na ijambo barajyana bitanu nande kubona babona amasomo yandi boranukirize kurana Gaël umujournaliste gafite juste Gaël ikiganiro gakete ndaho ikiganiro cy'isana nasasa wegeraga ariko nakurikiye muri akaje gushimira kujya mu yaga uri n'amasomo yanyu nakoze nashye ndabakengukiye naje ndafite utubazo dushika kuri 3 ugufi ukaba imbere y'uko mbaza akabazo ka mbere naje nagomba mfatanye na mugenzi wanjye hano ushimira umwarazi wa kabitatu naje igihe apotre King Diodone ya telefona nibajije ibibazo byinshi cyane bwari bwa mbere numvise telefone yiwe hanyuma ariko umunsi tubonana tukaganira uwo munsi nyine igitabo yazanye cyo cyose birabaho uko numvise ibyo tuganiriye amaso ku yandi numva arimo intererano ikomeye cyane ku gukira kw'ingo n'igihugu cyacu babivuze n'icubahiro mu gihugu cyacu mu rugamba rimwe rw'iterambere rwo gushika muri ya myaka bavuga y'2040 kugira ahantu igihugu kiba cifashe igihugu gitunze muri 2060 uruhara runiniya ruri ku miryango kuko murabizi yuko igihugu c'est l'ensemble des familles ni ihuriro ry'imiryango myinshi rero umuryango udashoboye gutera imbere umuryango udatekanye cyangwa utungane bongerwa mu gihugu butariho mu muryango ni ukuvuga isoko ry'ibibazo byinshi ni hariya muhira rero umuryango ukize igihugu kiba gikize rero icyo kintu ni cyiza cyane ko abantu bafise ubushobozi cyane uburyo bwo guterera muri iryo terambere bukora nk'uko King Diodone ariko arakora akaraba ishinga y'uko umuryango ukira burya ishengero n'ishusho y'igihugu ngaha twese tuza turi imiryango tukahahurira tuba tuje kuharuhukira tuba tuje kwiga tuba tuje nyine kugira ngo twumve icyo ishengero riterera mu mibereho yacu ya misi yose rero birababaza yuko imiryango myinshi ihurira gusenga mugabo aje gusanga ibice byinshi kw'ijana by'imibabaro iba mu mitima y'abantu agahinda gakabije aho abantu bagana gutega ibyo kwiyahura batabuze ibyo barya n'ibyo bambara kubera umubabaro mwinshi n'ibibazo bibuze inyishu bibonekera mu miryango nkamushimira kubera iki gitabo yanditse igitabo nibyo navuze ibitabo yanditse kirimo inyigisho canke impamba ikwiye yuko umuntu abikurikije akabisoma ni nk'icirore umuntu ahagarara imbere akisuzuma akabona aho agwaye akabona aho yakosheje akabona n'umuti w'ikibazo yoroha rero nk'umukozi w'Imana nibaza yuko n'abandi bomuranira ko kugira ngo twese
dushobora icyo dufashije muri iyi yerekwa igihugu kimwe cyifashe. Abakozi b'Imana ni byiza ko dufasha indongozi kugira ngo ihangiro bagomba gushika ko barishikeko. Natwe byoturyohera turiko tubwira ubutumwa abantu tubona bateye imbere, abantu bashima udashobora kuzazanira ku musozi ariko arakorera. No munsi mu isengero ntukimenyurize ay'umunezero, ntukimenyurize ay'umubabaro, ibintu byose no gusuka wumva ni ingorane. Ariko yingo tuzi zimeze neza ukabona abantu bayabati kabisa Imana yarakoze kuko twageze icyo duterera mu iterambere ry'umuryango, mu iterambere ry'igihugu. Akabazo ka mbere rero ni akabazo k'impungenge gusa n'amakenga. Uno munsi ugiye kuraba abana batangura ikintu bita kopinage ku myaka mike. Kopinage y'uno munsi ntiwibaze ngo tugize udusanzwe, ubusambanyi bweruye. Basanga ku myaka mike yatanguye kumenya amabanga y'abubatsi, akiri umwana mutoya w'imyaka 16, imyaka 17, kandi azongera kubaka ku myaka 20-30. Ugasanga uyu mwaka akundanye n'uyu nako tubukundana n'agatazirana babihaye, banavyoroshe bakavuga ngo bagendana nkuko umenga bari kwidefile. Oya, si defile, ibyo bintu bita kugendana no kubiraba neza kuko ni ikibazo gikomeye, aho umwana w'umukobwa ushobora gusanga mu myaka 3-6 cyane ya kopinage yiwe aryamanye n'abagabo cyangwa asanganye inshuro zirenga izabubakanye bahuje biti. Ikibazo kandi ugasanga bahuye n'abagabo batandukanye, bamwe bakubise pompaje bazinze amaboko, kandi ibituza barazinze, bamwe ugasanga n'abanyabuhanza nta musatsi bagira, kandi ugasanga iminkanyari yaraje. Urumva ugasanga umwana azogera kuja gushinga urugo, ni ukuvuga bigoye kuko ibi niko navuga mu bifasha busari, kuko ugiye kuraba amastatistiki udatanga n'ugatanga hano tuzi hafi kuko ubuhinga canke uburyo bwo guhagarika imbyaro cyangwa gutandukanya ibyana by'imbyaro murabibona bikoreshwa cyane n'abatubatsi, nibo bari ku mapirire yo guhagarika imbyaro, nibo bari ku nshinge, nibo bafise utubigane mu maboko, nibo bafise uburyo bwose bakabukoresha bakira abana bato batarubaka izabo. Akabazo kanje rero nk'umwanditsi wanditse igitabo kugira ngo kimurikire ingo zibe nziza, ndetse kimurikire n'itegurwa ry'ingo nziza ku bariko baragomba kuzubaka. Ingaruka zizi kopinari ubusambanyi tubona mu bana uno munsi, murabona bizogira ingaruka zingana gute? Bifise ingaruka zingana gute kugira ngo urugo rw'umuntu ushobore kuba rwiza? Mbega ivyo bari bimwe mu bituma bamwe bazishikamwo zikabananira kubaka kubera experience nyinshi bafise mu bikanda bitandukanye, baje gushika iyo baje basanga ntihashobora kubabumba, ntihashobora kubakwira honyene, bafise ibindi bintu bazanye baje mu rugo biteye ubwoba, bidahuye n'ibyo basanze muri urwo rugo, cyangwa bidahuye n'amategeko n'imico n'imigenzo y'urugo rwiza. Ako kari akabazo ka mbere, nimba munkundiye sinzi ko munyishura cane azana ka kabiri munyishure rimwe abanza yishuka. Nanje ndamwongerere ko Apotre Mayahanga ndabazwe no muri iki gitabo, kuri ibinyene by'ubusambanyi waravuze ingene umuntu yohagarika ubusambanyi. Haruhande y'izo ngaruka mbi
zabo bakiri bato baja mu by'ubusambanyi umaze kuzivuga woca usubibuza n'abatarasoma kino gitabo ingene umuntu yohagarika ubusambanyi uhereye kuri abo bakiri bato. Urakoze cyane dukomera amashara ariko barambaza ibibazo. Mbereye kumwubahwa Apotre Bayahaga ati nizihe ngaruka ku bantu baja mu busambanyi n'izina rya copinage. Bifise ingaruka zitatu, imwe ndayivuga mu segonda bikeya. Ingaruka ya mbere ni ku basanzwe bizera Yesu umwami n'umukiza, niyo guhusha ijuru. Uko inzamba ivuze ikagusanga muri ivyo ijuru muranyuranye. Ivyo rero ntazabe uzovuga ubutumwa bunyuranije n'ubu. Ntibubaho. Inzamba ivuze ikagusanga mu vyaha mu izina rya copinage, mariage itaraba, urumusambanyi, kandi birivuga ngo hanze hazobimbwa n'abarozi n'abasambanyi. Aho cadushira ko akaburungu kanini imbere kirabo. Praise God. Icya kabiri, ingaruka ya kabiri ni ugutakaza confiance. Uyu muhungu mukundanye cyangwa umukobwa mukundanye mugatangura kuryamana mariage itaragera, ntashobora kukwizera naho wogira iki muri kazoza, kuko abazi ngo kumwe yasambana nanje atarantwara yamwe munaharayishira arakubagana. Rero confiance iratakarira muri ivyo. Iyo mutanguye kubigira mutaraja mu rugo, muza kubana ubizi ngo ndamuza asanzwe akubagana naje twakubaganya ataranzana kaba kariyo. Ariko iyo wihagaze ko mukaja kubana atavyo mwaguye mu buzigo, ya confiance uvuga hajya hari igihe tugira abantu ngo batekane ngo niba tubahe modo passe, mugabo akabazi ngene mwagendanye wewe akamenya ati uyu muntu aragwaye. Rero bituruka muri copinage, mwita copinage, ubusambanyi bukabujamo bukebuke. Ingaruka ya gatatu ikomeye yayigiye kwa Apotre Bayahaga. Iyo ugendera mu busambanyi imbere yuko uja kubaka bizana insatisfaction, bizana kudahazwa. Iyo umaze gushika mu rugo ntushobora guhaga wagiye ku mugabo wahuye n'abandi bagabo batandatu. Mu bisanzwe uyo mugore uzanye yahuye n'abagabo 7, musanzwe uzanye umugore w'abandi si wawe. Biragoye rero uzomusatisfeza, uzomushikira ku nyota. Matayo yaramubwira amajambo asoma yo mubwira, hanyuma Paul wewe ashirako n'impanuro, hanyuma Toma wewe acayemera yiboneye, uwo mushobora kumuhaza. Praise God. Rero bifise izo ngaruka zitatu zikomeye. Icya mbere ni guhusha ijuru, icya kabiri ni gutakaza ubwizigirwa, ushobora kwizerwa warabigiyemo, ariko icya gatatu gikomeye cyane ni insatisfaction, kudahazwa muri kazoza, kuko bufise amakuru menshi watoraguye mw'ibarabara. Mperanije rero n'ico Lieutenant Colonel Pierre Ngurikiye yambajije ati none abantu bohagarika ubusambanyi gute? Ni inzira zibiri nyamukuru. Praise God. Hari umuntu ngavuga ati Apotre kambwire nari yinerevye. Hari inzira zibiri. Cyane ya mbere abakizwa Apotre muze mumfashe, Imana ishimwe ko telemelinga n'ibindi bimesha makuru. Abakizwa arakantu bibeshe ko bazi ko kubusambanya ari ibintu byo kuba mu ntebe. No senga nzoja kumuraba nasenze. Kubusambanya ntibasenga. Yo kubusambanya uriruka. Ugiye wasenze urashikayo ukabikora uri kurasenga, ugaheza uri kurasenga, mbere ukacuvuga amen uheze. Ubusambanyi burakomeye cyane gusumba Satani. Paulo yavuze ngo hageze kuri Satani, yavuze ngo resiste au diable, mugwanyi wawe nawe azobahunga. Mugabo ageze ku busambanyi acavuga ati muhunge ubusambanyi. Ubonye Satani hagarara mu cangi ngumu ushire ko mwizina rya Yesu. Mugabo ukabona ubusambanyi kuriya byambare mu maboko.
Praise God. Ubusambanyi burasenga. Rero usaba abakobwa n'abahungu mwengo kamene muzoba nase. Mugatondo goraba navyo nkora mwizina. Reke gendera mu kugorora. Ugezeyo ukuriza ipori rapa ikanzu reke nishoboka. Kumusambanyi ntibasenga. Rero inzira ya hafi yo kukwiga ubusambanyi bahunga gute irindi bibanza muganirira n'umusubizo abakizwa bagende yoboye bakinyegeza ahantu mu mapayote bakaja mu kifuri ukaja ahantu batagira amatara uburobe cyarazanye amatara kwibarabara ntimuyahagarara ko muja mu gifuri bye uburyo bwiza bwo gukora fiançailles nyamuri gutegura mariage nicyo gituma twubaka ingoro y'Imana mugiye muri fiançailles bimenyesha abarongozi bishengero hanyuma mwinjire mwicare mu ngoro y'Imana muganire muvugane ababiciyemo musohoke mwicara ahantu habona ibintu byo kujya hiyegeje mu mubikora muzobikora mwinyegeje mugabe Imana izo yabaho so ubusambanyi barasenga inzira yonyene yo kwirinda ubusambanyi barahunga inzira ya kabiri ni kwirinda amajambo mukoresha akabura umubiri abantu bari muri fiançailles mukamba ari nk'agafoto ndabigituza ndabagatsinziri ndabahera hahera ibibaho rushobora kwirinda ubusambanyi n'umuramo urunguruka hera hahera ikibabaje mukwiye kutirengagiza iyo wongeje ubuki rimwe uzosozera igikopo cyose ugifyese no kukimena ukimene ku busambanyi nibahagarika batanguye barahunga Imana ibaheza neza Dusanga barasubira umwanya hariho umwanya wo kubaza ikibazo cya kabiri mbere ndakumvise umuntu umwe yari yabwiye mu fiyanse wiwe ko umupfundikizo ukiriko neza atangoroje hanyuma rero ashitseyo abihereramo hanyuma ishuka iguma isa kwa kuri nta rindi bara ryongeyeko amubajije ati none gute byagenze gute ko mbona atabimenyetso ati mwisango nagize muragiye nterne nabyirinze ati nabyirinze urahumba abantu rero bisaba bigora hari abavuga ko mu kiganza abashaka gusanga umuntu atayiguraje bishobora kuba kandi ubufuniko wari ukiriko bitanzwe ko sinzi ko ari inzu ubufuniko butarufashe ko neza reka mbaza akabazo ka kabiri burya Christian ugiye mu kabare bakagupfundurira ifani ntipfura oya ngo ntacyo ngo hariho izindi ngo pakono abasanga ari umusaza rero urumva ko biragoye akabazo ka kabiri byarashitse biramugenza ngo byarashitse muri iyo periyode muri icyo kiringo cyo kureshanya hafi ya saa bikaba babuki nyene akaburi gato agasambana tuvuga tubyita ibintu mu izina ryacu hanyuma wanashaka bigashika agatwara nk'inda bidateganijwe mugabo bakaza ku mukozi w'Imana aho hantu wumviriza neza bakihana
bakavuga ati twe tuje gusaba imbabazi twakoze icyaha warasambanye kandi ibipimo byerekana yuko no gusamira ndayisana mugabo twari tumaze kwiyandikisha ariko mutwigisha ngo tuze twubaka urugo muzodushingire apo Danza murindi akabazo kanje abo bantu baguye mu cyaha bagasaba imbabazi bagasaba no gushingirwa nk'umukozi w'Imana kandi wifasha benshi no muri ibitabo ugiye kuzoandika nishu yawe yobiri umukomera yandi bashimye cyane nabonye abantu bako baranyumvira ikigongwe ariko muhumure ubwenge bw'Imana buri muri twebwe hano harimo utuntu twinshi twofasha abantu kuri kino kibazo twebwe turabahereza kandi umuhamagaro wa mbere Imana iduhamagarira ni gutunganya umubiri wa Kristo kugira ngo tuwumushikirize utagira agasembe. Iyo rero abantu bishitse bakaza bakihana hari inyigisho za gusozerera ko mugabo harakano dukwiye guherako kubera ikibaza kwihana ari uko habavye bataza kwihana hataraba umunsi basambana bakabona ko bakoze icyaha ntibaje kuturondera ngo bihane mugabo abonye inda yagiye ibabuza kugira mariage baraza bakihana aho rero hari ikintu gikomeye cyane twabanza gukangurira abantu ntabwo twihana ari uko habavye ukwihana nyakuri kwa mbere umuntu yihana kubera yigaye yamenye ko yahushije inzira hanyuma agahindukira akakira inkomezi bagire n'abantu bazoza baraza habavye ngo barihane ukwihana kwavye kwa mbere ni ukwihana atamuntu agukangiriye atari uko wasungeretswe n'ibibazo ariko wabonye ko wataye kugororoka wahushije inzira mugabo rero iyo bishitse uko nicyo kibazo mwambajije mwebwe nk'abahuriye mu bya kano gakiza bishitse bakagutumbera bakarira bakihana bagasaba imbabazi uwo bashingira apotre nagira ndavyemanga imbere ya televiziyo no bashingira kubera iyi mpamvu iyi barasumba uwakoroye inda atigeze aza kwihana barasumba bamwe bamaze amapiriye mu mafarumasi batigeze baja kwatura barasumba n'abahisemo kuja gucikira bakaja kubikora mw'ibanga abo baje kwemanga imbere y'umukozi w'Imana baracari mu nzira yo kugorora hariho abo gusubiza inyuma bagasubira inyuma mu gakiza kubera twase kubafata ukuboko aricyo gihe bari bakeneye gufata ukuboko none niwanka kubahezagira bazofashwa nande ubahaye ibikoko na notez bien praise God impamvu imwe tutabigira umugenzo ni uko twoba duhaye akajya abantu bose kubikora ngo nzorondera apotre amezagire kuvuga ngo ariko umuntu yihanye tukabona ko yihanye yanda itaragera hariya ku musozi uwo turamuhezagira akagenda amahoro y'Imana akabandanya imirimo y'Imana kuko yihanye gusumba kuko ubwo yaje kubivuga yashobora kuba yatwaye inda yabikoze rimwe hari undi abikoze inshuro 200 zose yazikoroye ninga harugwa kw'ivyaha bikomeye kurusha ubundi byiza rero nari ntanze igishivuga ngo turabahezagira mugabo tugira itangazo ko tubahezagira kuko twoba duhimirije icyaha kubandanya ku mugaragaro nakoze wakoze akabazo ka nyuma ndambika inyabagi hasi apotre hari umuntu agusanze uri ku mfiro ubutumwa izina rya Yesu
mutokeje ariko reka bazo gato yagomba kubaza witwa Biga yamagira pe abajournaliste bagiye kumuraba baravuga ati umwe mu bagenero tuzi bakoreye Imana bisaba urwego hejuru Imana ikongeye umwanya muto ubwo ibintu bitatu wose kubw'isi bazokwirukira ko cyane uwo baraga yishyuye abanyamakuru ati icambere n'ubw'isi nubabwira ngo senga icya kabiri nubabwira ngo senga icya gatatu nubabwira ngo senga abahejeje kwishyura umwanya mutoya agaruka bamuraba yigiye yese ndabivuze rero ndiko ndavuga muri situation nk'iyo Apotre King wanzika wafashije ingo ukosora canke ukomera umuntu akubaza ati nonega mutama kubwiye inkingi imwe usiga ubwiye abubakaye ingo n'imiryango bizoshigikira urugo rwabo ubasigiye n'iyi yakuba uvugiye mumwongera andi mashimwe cyane ati uwo usanga usigaje imisegonda mike ngo ucikane akakubaza niyihe nkingi imwe rudende wabonye ishobora gutuma urugo rukomera ntabwo iri mu majambo menshi uwo bawaboze mbayahaga inkingi imwe muri ino myaka maze kubona ikomeza urugo iri muri nyinshi mugabo iyo imwe ushoboye kuyishobora ashobora kubana n'uwo ari we wese yo bakijijwe yo badakijijwe yo bakara yo bayoroshe yo buhambaye yo buworoheje yo buwishima cyangwa atishima inkingi imwe ikomeza urugo yitwa kumvira ndayisigura gato kugira babitahure urugo rusambugwa n'ibindi urugo rusambugwa n'icyo bita brand of faith kudakora ibyo bakubwiye kunyinyurana umuntu yarakubwiye ko ibyo atabikunda no kubishaka kwiga kubera ko bigarukana we ntiwumvira bakubwiye iki ntibagikunda bakubwiye nkunda iki kora icyo nyine bakunda ureke ibintu byo guca hirya no hino uzunguruka kumvira ni gushyira mu ngiro ibyo bavuze ko bakunda no guhagarika gukora ibyo bavuze ko badakunda akaba urungo urugo rushobora amahoro bongera agashi Apotre King ndababwise basohoka ngaha hanze hari abantu babiri iya 10 kuko utavuze ko hariho n'ishengero cyo kwirukana uwaguye isangano akacaja muri ishengero agaheba iyo yakuriye kubera ko babitonze urutoki bamuciriye urubanza Yesu Kristo ari barafarizayo ngo utabi atera amabuye kandi bajya bari kuzitegereza kuvuga mujambo ariko ndina soka hanze abo n'abadamu batsikana kijije kandi n'abarabuza cyane rwose mugabo ishingiro ryabo no guhita bararitaye ko tutututu umbere rero ko tuzatanga akanya ko kugira amakuru ya ipfuye ko bokora nawe n'abazakabatse ego urakoze kandi kunyongera ijambo mbere ko ndamubaza nanjye akabazo kanje umwanditsi mugenzi wanje Apotre Dieudonné King Dieudonné nagiye bwa mbere ho mbanze ndamukeze kubona yarashoboye kwandika igitabo nk'iki nagira ngo ndabasabe mufashe tumukomere amashyi akandika igitabo nk'iki kirimo n'ibintu bihambaye ukuri hano umunyongerera amashyi
burya kwandika igitabo ntibyoroshe, biratwara umwanya munini wo kwiyumvira, kwandika, gutondeka neza ibintu no kubikurikiranya no gukosora inshuro imwe, kabiri, gatatu, kane, bigatwara n'umwanya wo kurondera ibyo wandikamo. Muri kino gitabo hari ibintu byinshi. Ni igitabo nibutse abashobora kuba badakijijwe nkanje, ko genda soma agacupa turi tubona ngaha, kano gapanta ntapfunduruye kubera gatambiwe. Nagira nibutse ko kino gitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana, Apotre King Dieudonné. Ni ukuvuga yuko abazogisoma muzabona ko yishimikije nico yavuze ukungene ingo zotegurwa, zobaho n'ukungene zotunganywa, yishimikije ijambo ry'Imana byanditswe byera. Ni ukuvuga rero yuko ibi n'ibyo we yavuze, hari n'ibindi byavuzwe n'abandi, abasesanguzi, abandi banditsi bakorera mu bindi bisata bitandukanye, usanga mbere batari no muri ibi by'uvugabutumwa. Ni ukuvuga rero yuko jewe maze kugisoma natangaye ko nasanze kirimo ibintu hafi 80% na 90% kwanza nasanze tubihuriza ko naho je nari umukozi w'Imana, hari mu apotre kandi nsanga birahuye n'amategeko. Nagomba rero imbere ko namubaza utubazo tuwanje ankundire ngaruke ku bintu bishya kuri 16 ndabinyarutsa, ndavuga ndabinyarutsa, nabonye bikuru byashitse ku mutima. Mbanza kwibutsa yuko twebwe turi mu byo kwandika cyangwa gusesangura, iyo tubonye igitabo gishasha turiko turagisoma tubanza kuraba kumene cyanditse, niba mu kwandika bihuye n'uburyo bandika, ubuhinga n'ubumenyi bwo kwandika, tukaraba ururimi kumene yarukoresheje, kumene vyumvira yagiye arabikurikiranya. Muri kino gitabo hariho utuntu tumwe nkumbure bashobora kuzohinyanyura mu nyuma, ko ndamwifuriza ko kwandika tomede, kuko hari andi matematike na cyane cyane yo developa ushizemo nk'abijya umubaba Apotre Mbayahaga yavuze, ajya amatipe 6 ya divorce. Mbere hajya no mwongerera ko yuko ivyo mubona nigeze kuvuga ngo abahukana divorce bijya dufashe amabi abera mu ngo zubatse nabi, bijya n'ubusa. Nico gituma jewe n'ibiharuro nenda bifise nko ngaha muri Maria Bujumbura, muri aya makomine 3 dufatiye ku biharuro bitangwa na mu butungane, ku kwezi muri komine imwe divorce ziba nka 2. Mugabo abingo zipararangana, akabamo y'amabi amwe afatiye ku mubiri, amwe atuntuza umutima, amwe afatiye ku gitsina, ubwoko butatu. Ayo ningo ni nyinshi cyane ku kwezi. Kandi hajya ndamenyeshe yuko bijya byo kwahukanisha umuntu muri sentare canke bijya byo kwita mukamubona hanze ko byabaye, bijya biba ku ntambwe ya nyuma y'amabi akorerwa mu ngo. Hajya ziba barahukanye kera, baba ayo ubwoko butatu bw'amabi aba yarabaye ushikaho aduga gushikaho ashika kuri bijya twakuta ko ibimenyetso bya nyuma mbere biraboneka gake. Rero nagira nce ngira ko rero ibintu nakubwiye ko ari 16 byashyize cyane ku mutima muri kino gitabo maze kugisoma. Mugabo nza kuvuga 12 kuko bine n'ibyo tudahuriza ko mu byo yanditse. Byose nza kubivugira ngaha nko muri zoroha kandi kajyeho kubiganira ko icyambere muri kino gitabo yaravuze ati abantu benshi bafata minenego ikintu kijanye n'urugo ntawe umengo akantu gatoya. Ivyo nibaza ko ariko biri mwese murabibona, ariko ivyo bikava hanini ku kutamenya urugo icyo ari cyo. Aha rero yaciye asigura urugo icyo ari cyo muri kino gitabo,
abazokenera kwa profondisa muzoce muraba uko yabivuze uko abibona yishimikije ijambo y'Imana. Cya kabiri yavuze ati ubumenyi budakwiye, ati hariho ubumenyi budakwiye kujyanye n'urugo. Turavye inyigisho zitangwa haba mu mashengero, mu baca mu mashengero canke amategeko y'urugo bagusomera ugiye kwandikwa muri leta civile, usanga bidakwiye nk'inyigisho ni bike cyane. Uravye urugo kungene rumeze, complexité y'urugo iki turacemeranya ko niho rero ncanda gushimira kandi igira kandi kubona wewe warashoboye guterera mu kwandika kino gitabo. Ugira gatatu yavuze ati abazokubaka urugo rwabo barakwiye gutegurwa guhabwa inyigisho zijyanye n'urugo zikwiye kandi bakazigishwa n'ababizi bazi ibyo bakora, bibaye ngombwa byoba byiza babyigishijwe n'amaze kubibamo. Hariho ibintu utazo kwigera utegera utatubatse ube umenye icyo bita hariya ndani mu rugo, udashobora kubyigisha abantu nako nawe ntavyo uba wumva ugarukira ku mateori gusa. Kubahiriza intambwe z'urugendo rw'urugo, hariho kugera kuba ukumenya uwo wifuza, umuhitamo neza. Yaravyanditse ingene wohitamwo kuresha ibyo kuvuga mu kuresha imanza havuyemo rumwe apotre bayavuga ko tujamo mu manza z'ubugeni mugabungira hava yugurura iyindi ntambara. Ubuzima bwo mu rugo, gusuzuma urugo, gutorera inyishu ibibazo byo mu rugo, kari mu kabazo za guca ndakubaza nanje. Bwa gatandatu urugo yanditse avuga ati urugo n'umugabo n'umugore abana ni ingabire y'Imana. Biri ku rupapuro rw'icenda, ukuvuga yuko bishitse abubatse babyara ko ivyo bitoswa kugira ngo kwakera uje bitera ibindi bibazo bikomeye. Ubwindwi yaravuze ikintu cyo kuvyara abo dushoboye kurera. Iki naco nyene ni nayo ntumbero ya leta, kandi aravuga icyo ushobora kurera, abo dushoboye kurera icyo ari cyo. Ntabwo ushoboye kuvuga ubu ushoboye kugaburira ukaruka mu ishure bakafisa aho baba ukabagurira kira kitu oya. Abo ushoboye kurongera umwanya wo kurera wewe nk'umuvyeyi baronkera umwanya ukwiye wo gushobora kubarera kugira ngo babe icyo wifuza nabo nyene bifuza kuba. 18 yavuze ati gutegerezwa kubahiriza imigenzo canke imico kama y'igihugu urimo. Iki rero twaragihurijeho cyane kuko muvyo yanditse yaranavuze ati hamwe usanga hari ico basaba muri leta udafise uca urindiye. Bibiliya iratubwira ibintu bijanye no kubaha abaganga. Urumva rero muvyo yanditse yigeze aja kunyurana n'ivy'amategeko avuga n'ivyo igihugu kiba cifuza n'intumbero y'igihugu. Ubw'icumi yavuze ati urugo rukomezwa n'iri jambo rimwe gusa ariko ariryo ryitwa urukundo. Urukundo ngira ngo nibo ababena bakoze Imana bashoboye kurusigura neza cyane mu buhinga bwabo. Yego ibintu ntategera neza sinyinjiramo kandi ahantu guhenda nkabivuga ko boca bitwengera ubu siko ndiko ndadebagura. Ubw'11 yavuze ati impanuro zitarizo zitekerezwa abagiye kubaka urwabo. Ibi ndiko ndavuga n'ibikuru muri kino gitabo yagiye arasigura neza. Abagenzi bababwira murazi kera umuntu agiye kubaka ingene bamubwiye sinoja muri ntuze muri byinshi. Ubw'12 ane ngarukiriza ko nababwiye yuko 4 bya nyuma ntavyo mvuga nivyo tutahurije.